mbega byagenze gute kugira ngo payeje yirotuve muri ibi bintu by'ubutare kuko hariho kugira ngo abantu benshi basanzwe bariko baravyibaza mbega ibintu byagenze gute icambere nukumenya yuko payeje mu kijejwe harimo ugufasha urwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi hanyuma secteur minier ni secteur nayo irimwo ubushobozi bwo gutanga akazi kugwaruka iyi ni cyambere gisigura gituma payeje yagiye muri ibi bintu icya kabiri nuko iyo kenshi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ariko aravuga yuko uburundi bufise amaminere cyangwa bufise ubutare abantu benshi usanga bariko baravuga ngo sivyo ugasanga ntibavyemera abana bariya kubera ko abarundi benshi bazi yuko ubutare ari inzahabu canke diyama gusa hariho rero ikintu cyari kijanye no ku recadrer psychologiquement kugira ngo abarundi babone finalement yuko hariho ibintu ubutare bwinshi Monsieur Rodeje avuye ngaha yerekanye ibiharuro bitandukanye vyashizweko jewe nari mu nama yindi yari yabaye nibaza ko ari mu kwezi k'umunani gutyo aho bari mwari mwagarutse abasanzwe bari muri iyi ntuze berekana imwimbo bashoboye kuronka ndibuka ko hariho igiharuro cyagumye mu mutwe wanje cy'umuntu avuga yuko mu mezi ashika kuri 8 yashoboye kuronka igarama 18 za kasiterite urumva ico kintu ni kintu gikomeye cyane ko umuntu ashobora kuba ko yimvye amezi 8 ahantu avuga ko hariho kasiterite akavuga ko yamuronse igarama 18 byari ibintu biteye ubwoba rero payeje yaje kugira ngo ishobore kwerekana yuko hariho effectivement le potentiel minier mu Burundi ihari none ko ihari bishobora kugenda gute kugira ngo dushobore kuyimba naha rero hagiyeho ujya mugambi w'iminsi 100 en fait nuko bikiye byanka nashaka ndabereka nashatse kubereka ibitigiri uko bimeze amasite kuri site ingene bimeze ubu ivyo mu mezi 3 ivyashoboye gushoka harashoboye gushoka amatoni 166 ya amethyste n'amatoni je pense ari 108 ya quartz vert hama ejo mwarabonye hariho ubundi butare bwagiye amakontenere 15 kuri ajya amakontenere 15 harimo amakontenere 11 avuye mu makoperative afashe mu mugongo na payeje bisigura ko mu kiringo ufashe ko kontenere imwe irimwo amatoni 26 ugacugwiza na 211 ucubona hanyuma ko kontenere toni imwe irimo ibiro igihumbi ucubona exactement amatoni paye amakoperative afashwe mu mugongo na payeje yashoboye kwimbura mu kiringo cy'amezi 3 gusa bisigura ko ejo rero abantu bagira bariko barimba bagarutse kuvuga bati mu mezi 8 twaronse igarama 12 urumva hacabe ikibazo na ni kintu abantu benshi bategeza kumva icya kabiri nuko hariho ibintu byagiye biravugwa yuko payeje ije gukura abantu bari basanzwe bimba ubutare kugira ngo ibasubirize nyakubahwa mushikiranganje mu byajeje harimo ubutare yabibabwiye aravuga yuko leta y'u Burundi ntije gukura abantu bari basanzwe bariko barakora mu butare kugira ngo ibasubirize n'abandi oya no kugira ngo dukore muri transparence hanyuma kugira dukore muri transparence hariho base nuko hariho abantu mu mezi 3 bapatera kuronka itoni igihumbi we nshobora kwimba mu mezi 8 ubwo ko aronse 200 urumva haba hariho akantu katameze neza ni rero byategerezwa kuba gukurikizwa bisigura yuko payeje ntije gukura abantu bari basanzwe ariko barimba ubutare oya ahubwo tuje twebwe kugira ngo dufashanye mu kintu kijanye na encadrement yaba abantu bariko barakora maze umwimbu w'abarundi bose nabo nyene bimba barimwo ushobore kwisununura hanyuma babivuze mbega dusanzwe dukora gute aba bajene mubona turiko turankadra n'abajene turiko dukorera ku matere asanzwe ari amatere amenshi ya leta payeje ikitanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo umugambi wo kwimba ushobore kuja mu ngiro urugwaruka rwa rurimba nta mutahe
wundi bagwazanye atari umutahe ujanye no kwimba, baca bahembwa kuvyo basanzwe bariko barimba. Bamaze guhembwa, umwimbu uca ushikirizwa amakontwari abigenewe kugira ngo ushobore kugenda gucuruzwa nk'uko mugize iminsi mubibona bikorwa. Aba rero n'abajene kuko ndabivuga n'abajene basanzwe bariko barimba ku masite yabayidentifiye kandi atamasite ariko arakorerwa ko n'abantu, n'amasite mashasha abajene dutora tukagenda kuyimba. Mwarumvise mu nkuru muri conference de presse yejo nyene cyo yavuze ko twashoboye kuidentifia amasite 29 twimvye amasite 13 kugeza ubu. Hari amasite 16 asigaye nanti tuguma turondera asigaye kugira ngo dushobore gukora. Mugabo harashobora kuba iyindi ka y'abajene basanzwe bariko barimba mugabo badafise umutahe ukwiye. Ahanagira ndakivuge kugira ngo tucumve twese. Ntibisigura yuko amakoperative yose ariko arimba paese ice ya finance. Ubwo buryo ntabwo yoroha. Turiga dossier kuya dusanzwe twiga dossier z'abandi bantu bazanye kugira ngo tuba finance mu mugambi. Gusa ico abantu bategeza kumenya, urumva iyi minsi mike ndabimazemwo, narabonye ko ari secteur igoye cyane kandi irimo ibintu byinshi. Bisigura ko koperative yose izoronka possibilité yuko ironswa uburyo bwa payeje. Umukontable n'abajya ba gestionnaire b'amasite bazokutegereza kuba baje bava muri payeje kugira ngo tushobore kumenya ingene y'amafaranga ariko arakoreshwa, mbega agiye kugura ibikoresho by'ukuri biza gukora kuri site, mbega umwimbu twimbuye ungana gute, mbega uwo mwimbu twimbuye uteruja hehe. Ibi vyuko ari abona bigiye cyambira ngo none ngo niyo ngo byaca bihomba ngo hari cyo muzosura kuza kutubaza ngo kandi ngo umukontable twavuye iwanyu. Nabwiye nukuvuga ko mutari ko muratahura igituma uwo mukontable ntaje gutuma ko bidahomba, aje kugira rabe yuko amafaranga mwasabiye igikorwa mwasabiye umutahe kiriko kirakogwa uko cyateza gukorwa. Hari ukayido shati biravuga ko tuzogura ibipawa 50, mbega byakuzwe. Biravuga ko tuzogira forage y'amazi, ko forage izoswara amafaranga ayanga nuku, mbega byakozwe. Biravuga yuko kuri site hari abakozi 50, umwe ahemba ibihumbi 5 na karoro ntanzi, mbega abayahingo n'umunsi nabashoboye gukora kugira ngo uyu muntu azoba ari hajya ava muri payeje aba ariwe tubaza tuti mbega ibikorwa biriko bigenda gute. Ikibazo kijanye na transparence, mbega biriko bikorwa uko byateza gukorwa, ko umuntu yimba za kasiterite sinigarama sinizahabu kasiterite umva harimo ikibazo. Abantu bashaka kubisiste kugira ngo dushobore kuraba ukuntu muri secteur tuduza umwimbo, nije gukura umuntu numwe ku kivi cyangwa kwiba amasite yaba nabariya kugira basubirize n'abandi. Ivyo sivyo site yaba nabariya kugira basubirize n'abandi, ivyo sivyo baje gukora. Nibaza ko kubisigaye rero ikindi naco nagira mvuge, payeje nitanga uruhusha gukwimba, nta burenganzira ifise bwo gutanga imusha zo kwimba ugena mwimba hariya ngo nibaho, nta burenganzira ifise. Bikorwa na ministeri. Twebwe turi muri encadrement, ishobora kuba encadrement technique, igashobora no kuba na encadrement financier, hanyuma ikaba également na accompagnement kugira ngo turabe yuko ibiri byategezwa gukorwa ari byo exactement biriko birakorwa. Nta kuntu rero payeje yoza gusubirira OBM cyangwa ngo isubirire ministeri. Oya, abana bariya barafise ivyo bajejwe. Twico tujejwe niyo encadrement technique bishobotse naho nyene, hamwe na encadrement financier, accompagnement financier ku ba jeune bashaka kwimba mugabo badafise umutahe ukwiye. Hari haho twabibonye ugasanga tere yari sanzwe iri mu bibazo, ugasanga uwo muntu kwera yumvise ko payeje iri mwagaca acinyuma kugira ngo aze kurondera kugira payeje yabi kigenda ngo nibo badutumya akubita bifurcation acha deborda aho yogiye frontalement acha deborda akaca yapariza ngundi muntu. Ivyo twebwe navyo turimo dukorana n'abantu bafise izo mpusha zivuye muri ministeri ibijejwe.
twe tugaca twaparesa nk'abantu baje kugira encadrement. Koperative y'abajeune dusanze idafise uburyo bukwiye, turashobora kuraba ingene dushobora gufashanya kugira ngo abajeune bashobore kwimba mugabo wa mwimbu tuwukontorore. Muri ico gihe koperative ikorera kuri code minier. Niyaba kubera ko leta urumva bisigura ko hariho ko nuzenye dividende baza guha leta kuri bijya bisanzwe bitegekanijwe muri code minier, hagaca hongera hakaba no gusubiza amafaranga barongejwe y'umutayi wa payeje. Kujya bisanzwe kujya dufinansa koperative y'aborozi b'inkwavu, kujya dufinansa koperative niko dushobora gufinansa na koperative iri muri secteur minier. Mugabo nkavuga nti ifo ko twumva yuko si automatique, sukora ko uzanye dossier ya kwimba ubwo nyene ucuronka amafaranga muri appui financier payeje. Kubera ko no mu nkwavu no muri industrie no mu yandi madomene atandukanye harabaho ukwiga dossier kugira tumenye regerema yuko ubu bintu ari byo. Hanyuma nkavuga ni uwo koperative bizokunda yuko aba finance na payeje hari hanyuma condition tuzobabwira ajanye nuko dutegeza kuba sure yuko amafaranga yakizwemo na leta via le payeje ariko akoreshwa ico ategeza gukoresha. Hanyuma Jose no kwirwanda barandira nibaza ko ivyinshi byavuzwe kandi ivyo abenshi bari baje kumviriza naza ko byamaze kuvuga. Abandabashimiye Ego nkabandabashimiye ndabifuriza kuroranirwa no kubandanya dukora iki gikorwa c'icubahiro kizotuma u Burundi bushika kuri ya hangiro bihaye. Murakoze.